uko bahora bagenda ko bahamagariwe kwezwa mbere ni kwaruko babwira n'umuryango ariko kwiherezo yavuye abaseruye uko bari ko yumva bameze we yavuze ati mwahamagariwe kwezwa kandi murejeje mugabo bitabujije ko unyuma bahishuka neza akababwira kugira ngo bongere banamirize neza kandi yababwiye ngo mwahamagariwe kugira ngo mwumve n'umwana w'Imana. Muri ubwo buryo rero uko muririmbyi nawe yaririmbye ngo muri ijuru turafise uwo tuvugira akuvugira kandi asanzwe atuzi uko mwabonye kurya mugani yatanze umufarisayo ariko aravuga yerekana ko atunganye. Yesu ababwira yuko wewe ataco yahakuye kuko yaje yiyemera wenyine ubwiwe. Mugabo rero tubeho ngorwa kwiririho n'uwo yatubambiwe atuzi n'ivyiyumviro vyacu arabimenya. Rero iyo tumaze gukebugwa nawe twemere guhanurwa n'ijambo ry'Imana. Imana nidufashe umwami naduhagaze. Pawulo ntiyacadudura wabwira bonyene bari mw'ivyaha ariko kubabwira ati mwahamagariwe kwezwa kandi murejeje. Ariko kwiherezo yatanguye kubabwira ko muri batanguye kubinjiramwo ibindi bintu bitabereye abariko baraja mu ijuru canke abahategerezwa kugiranira ubumwe n'umwana w'Imana. Niho rero yabahishuka ibyaga bimaze kubinjirana muri bo bari batangiye kubonekamo amacakubiri. Bamwe bakavuga bati iwe turaba Pawulo, abandi turi aba Apolo, abandi turaba Kefa, abandi turaba Kristo, imigwine. Kandi ibyo navyo ntibiba vyoroshe. Umwami yodufasha, umwami atugirire neza. Imigwine bamwe bati turabawe, abataraba Kefa hakuza avuga ntacyo guhakura. Ariko iyo umuntu acemererwa guhagarara ngaha ubishobora uramusenge uti Mana kugira ndonke ahezagiwe urahezagirwa. Imana nidufashe umwami aduhagaze. Bamwe narababwiye bari umuvuga butumwa abakristo bamugaraguje hagati mu ntaja barajabajaba niyigisha ari muri Sweden bacahamba bagenda kumurega kumupastori wiwe bate pastor rega nta muntu mwaduhaye arajabajaba ngo ariko arigisha uraza wumvira ingene ajabajaba nawe ashitse mwarimu umurezi wavyara namugwa mu gutwi aranezerwa tuno munsi arahurira mu ngata. Mwarimu atahubwo kaze cyane kandi uco twigisha teka sinaje kwigisha naje kwigishwa ngorana ahagarara imbere y'abantu bagira ngo arajabajaba bagiye kumurega kuri uwo basanzwe bakorana we wateka uko wateguye ko nyene naje kwigishwa bandi ntiyahakana ati nta kundi ndisi noshobora guhagarara imbere yawe ariko arahaguruka arasoma ijambo ry'Imana kuko yaramenyereye. Ariko inyuma yiwe haboneka uja aramurerura amusengera muhezagire Imana mushimwe Imana amen. None niyo wamenira wiramugwa mu gutwi ati biriko birazaba aramuvuga haleluya akumva ari mushikiriye yaravuze ishengero yaheze nawe kumbe yaje guhugura ishengero ko ririko rirahuba aca babwira ati ishengero aho arinde kwigira ishengero ry'Imana uyu mukozi w'Imana mumwangiriki inyigisho ziwe muzangiriki aho ngoya ariko gano uno munsi gusa nuno munsi gusa kubera iki habonetse abagira gute abamureba ugiriwe umuntu urinzuza nukwiye gutaha uko waje urinza ahabwa umwanya urengera bya bintu Mana umukoresha. Rimwe na rimwe harabahanahana abantu bakavuga ngo ujya ameze kunubu uwo muntu aba ariko akorera Imana. Uwo muntu avuzwe uko nawe
uvugishwa umuzi kuriya ibigufasha. Mama dufashe dukorane n'Imana. Imyanya ngiyi isengerwe kugira ngo turinze twinjira dutaha uko nyene. Umwami nadufashe mama duheze ati. Pawulo rero arababwira muri mwebwe hariyo abavuga ukuntu nuku, ariko ubwa mbere ahera kuri aya majambo manini ko bahamagariwe kwezwa kandi ko bejejwe, bahamagariwe kugiranira umwe n'umwana w'Imana, kandi uwo nawe abona kure. Niyo bavugira mu ntamatama mu byongorera baje bumva yabimenye, n'uno munsi ni muzima kandi aratuzi, arazi n'ibahasi byacu. Imana nidufashe mama duhangaze. Yaciye abereka ibintu ko birabinjirana, naho n'ivy'ubu mu gice cya gatanu yarabivuze, aravuga ngene batambuye kwinjirirwa. Arababwira ati muri mwebwe hariho n'ubusambanyi, ati kandi ubwo busambanyi bwobwa no mu banyamahanga. Hariho umugabo umwe yari yacikije mu kasi, iyo si ibaragaye acikiza mu kasi. Pawulo arababwira ati namwe mukikakisha ntimugire umubabaro. Iyo umuntu umwe atuvuyemo bikagaragara dukwiye kugira akababaro uburyo yohindukira. Imana nidufashe umwami duhagaze. Mugabo mu gice cya gatanu mu gice cya mbere aje babwira ati mugabo gasinakubwira ngo mwimutinye barya abanyabyaha abasambanyi bo mu bisi. Laba gatanu mu gice cya mbere murongo wa 9. Aravuga ngo nabandikiye muri cya cete ko mutivanga n'abasambanyi. Murongo wa 10. Ariko sinavuga abasambanyi bo mu biyisi, hariho abandi basambanyi batari mu biyisi, cyangwa bifuza, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibigirwamana. Uko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. 11. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data nambara umusambanyi, cyangwa uwifuza, cyangwa usenga ibigirwamana, cyangwa utukana, cyangwa uborerwa, cyangwa umunyazi. Umeze atyo no gusangira ntimugasangire nawe. Muriye no gucira urubanza rwo hanze, reka si mwebwe mucira urubanza bo muri mwebwe, ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Sinakubwira ngo muribare abanyabyaha bo mu isi, ariko n'umuntu yinjira mu ishengero ariko kaguma kwa kundi w'indyarya abo bafarisayo nyine, uko akarimi koko kabo kari agarasanzwe, ariko uko bari nahezenge muzobona ibara mw'abafarisayo uko ari mu byinshi yababonana. Rero Pawulo ariko arabwira undi yahereye kubagiriza, ariko atera begera yerekana uko bari. Muri mwebwe mbere hariho n'ubusambanyi, hariho abiyita ko ari mugabo ako kantu kataracika atabyihanye. Umwami adufashe, Imana imuhangaze. Iyo twamaze umwanya wo kuba ahantu nk'aho nk'abamutoza kori ngo twabibonye, amenya yuko aja ahantu ibona kandi byose bigaragarira, aca bugufi. Iyo umuntu aciye gufatirwa imbabazi, Imana nidufashe, kandi Imana nayo iradukunda. N'uwo Yesu twifatanya harakubwira ati gisisho emera uhanurwe, hariho akora mu buryo bubu cyangwa akavuga mu bundi buryo. Imana nidufashe. Naho garagaza icyaha kitihanywe ntikibora kigumayo. Umwami aguhangaze, kandi kuko Imana igomba Yesu agomba kuzotwishira tutari kwamarabaga yama kwibutsa cya kindi. Hariho wihana n'umunyabyaha burundu wewe aza asusuka byose hama kandi akagirirwa imbabazi, ariko hariho abandi rero arengerwa ko n'ikindi
bihana bikaba bigufiya mugabo biragahera. Ducike abantu b'Imana bashitse umwana yaguhanga. Nibuka igihe kimwe nigeze kugira ikibazo nk'uko yari baravuga, bari umwana ariko nari namaze kubatirizwa mvuye ku ishuri, umwigisha yigisha kuri iyo shuri twagira atumikana na sakoshi ati murantangira imuhira ndafatiriwe ndakuza natevye ntwari. Naho hambere umwigisha umwana atumwe n'umwigisha wamenga ni burusa muhara, byaranezera sindi byahe uno munsi bishoboka. Turaneze turayitahana rero dushitse muhira twari babiri, nari umukristo nabatijwe ni mu mwaka wa 2. Muri ico gihe uwo wundi twari kumwe yari umupagani. Turashikira muri Nyarugo dusanga mama wiwe, turamuramutsa turamuhereza isakoshi yadutumye muyakire, aratakuza mu nyuma ngo murakoze bana, murakoze. Abwira umukobwa w'inkumi umukobwa ngo genda wahe kuri bya bigori bitetse ngo bagende barabirya. Agatima ngo bara ahora tumavuze ko tugenda turabirya. Arakimpa gihanuwe nyene ngira makenga, wagira makenga tubifata uku. Amakenga muratumva ukamenga turiko turabirya. Nande ni umukristo udushike kw'irembo turavugana tutewe bavuze ko uyu mugore umutampakazi wararoga, none tugire gute? Mbega ivyo birashika? Akana karavyuka tuzi ntacyo ko duca ku mwonga tubite tubanze tuje kuvyoza amazi tubirye, reka twari dushonje. Turagenda no ku mwonga turavyoza turabiraba biraturaba tuca turabita. Nanje nari umukristo, rega abapagani bakora bo barabiraramangana ntajwi ribare uko baja baratiyuzuye muri ivyo vyaha. Wa Mungu ninjiye mu rusengero ubutumwa buravugwa ndafatwa nukuri ntafasha. Ujya muntu naraenda ndamwagirije ibinyoma ndafukama jewe naraye niyumviriye umuntu ko yarampaye ishano, none narinje ngo Imana ibabarire. Mwebwe Imana irakubabariye unamfashije, wariko rero bazomusaba imbabazi. N'ahandi umuntu angana na mama ndamubwire ngo yarangutse, Mana bakoze ko wambabariye. N'ibyo yakoze byamfashe. Tugaheza kigwa uwo mwaka uraherengana, ijwi rigaruka ngo ntiwamusabye imbabazi. Baja mu windi ijwi rigaruka abamubaririmbyi kandi n'abatirwa muri mpemu yera. Iyo buzuye abandi nani aho no kuzuye wa muntu wamusabye imbabazi. Noneho turi mu mwaka w'icumi arimo tugira ikanguro abanyeshuri bakundwa nandi hano wa muntu wamusabye inyuma y'imyaka 7-8. Nondasenga n'Imana uramfasha nze niyegure ndamusaba imbabazi hakori kubinyuma ndayomboka muci muvyeyi je kumusaba imbabazi naragucumuye ko wewe yego nari umwana urabona n'umusore nivyago nurumva twari kumwe n'uwundi tuzana isakoshi we ntiyarakiriho. Hanyuma rero uduha ibigori nitwabiriye hajya mbabarira muvyeyi warabitaye. Mbega biroroshe ubwira umuntu ngo wari uronke, ariko hako iryo jwi ringumako nahisemo kumubwira nukuri numbabarire. Uwo twari kumwe n'umupagani sinamusabiye kuko wewe ubu n'umukristo ariko icyo gihe n'umupagani ngo mwana ndakubabariye ngo nonega mwana ngo ko ariko bavuga sinabitanguye
nawe nyene yarabizi ko babimuvugako none ko ariko bavuga ndakubabariye n'Imana ikubabariye. Murakoze muvyeyi, murakoze cane. Aka kari numenya niwe yakampaye. Ivyo kare ntavyo navuga vyanyimikira hariya inyuma y'imyaka n'imyaka, ariko naho utse wereka Imana ufise uwo mutima wo kugomba kwihana. Niba uhava ngo namananiza nobivamo mpe ikwibutsa irabica ibiserukamo urinza atati mbabarira ikubabarira kuno kandi amenya ngene ikoresha n'abantu. Uwo muntu umwaka ukurikira yaciye yitaba Imana ariko yamaze kumbabarira. Yagira icyo twirundamo igiriho yambitubura. Aburahamu yabwiwe ngo ewe Aburahamu urugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Imbere y'abantu ntashobora kwiyobeka kwerekana ko utungane. Tubona abufu na Samweli Imana imurungika ngo naronse umwe mu bahungu ba Isayi. Aha niho twavuga n'umutima wanjye ukunda. Murazi ngene yagiye abona witwa Eliya ashaka kuva mubona nta wundi ujya n'Imana yatoranije we kasi ndaba nk'abantu jiwe ndayo imbere mu mutima. Mwebwe muraba ishusho y'inyuma abantu niko turi, ariko yoyo n'imbere mu mutima irahabona. Imana niyufashe umwama duhagaze kandi nk'uko abantu ariko bameze. Dawidi agiye kurwanya Goliyati yumvirije akabona ngene ariko arasuzugura ihanga ry'Imana, aregera ngo abaze neza. Uwo Eliya munyana arabaza wari biki twatama wadusize wapapa mundaza amanyama yawe n'ubugaba bwo mu mutima wawe. Eliya niko yavuze, ariko Imana yavuze ngo ndabe imbere mu mutima naronse umwami umutima wanjye ukunda. Ariko abantu bovuma kazimiriya itakubona uko birarengana, baravuma ayigahezagira. Uwo rero yaciye agira ati none ndabigutwaye iki? Murazi ngene yagiye ati muje kuwurwanya mu izina ry'Imana. Kandi yabonye intsinzi. Imana nidufashe umwama duhagaze tugende dufise ijwi ritarwagiritse ikibi imbere y'Imana, ukirira bona n'ivyiyumviro vyacu, hama kandi ugire umunezero wemeye. Kuko rimwe na rimwe hari umuntu yumira kugira agahera ko dufise iyo Mana ishira imbere imbabazi idashira imbere ibihano. Rero uko nyene biramenyekana ibigenza. Umwami nadufashe, Imana iduhagaze. Iragomba ko tuva mu byagoye byose aho turi bikumvikana ko turi umumote bwa Kristo, nk'ababonye umwanya kandi nk'abamuhaye ikibanza. Ibyo dukora bikigaragaza n'ukuri n'abantu b'Imana, bajya abantu b'Imana. Umwami adufashe kandi Burundi cyangwa abantu bashobora kwiyobeka n'umupagani. Nakwe ububwire ngo umupagani mu siba. Narigeze kubona umuntu umwe yaraje hajye Kiremba cyambira nahora mbura asogota munego mumpe urwandiko rwara iyo ngiye we n'umuntu mukirisu wego bukebuke nahora mbona agenda asogota bukebuke we byaranigaragaza. Ariko cyambira terega nibantumye ngo munshinge naye basaba gusa ko nigeze kubabatiririzwa. Ndanye n'uwo yaravuze ati singo umukirisi ijana ku ijana, Imana nidufashe. Ariko nk'abazungu avuga wazi ari umupagani. Twari mu gisagara kimwe muri Swede, hari no muri restaurant, cyatwa n'umukobwa n'ikirato kivuga cyane, yambaye agapira kavuga ngo Yesu yafiriye ibyaha by'abantu bose bari mu isi kiretse ikiwanje. Kandi akagenda gihe harikira n'umunyabyaha ariyorobeka
sivyo mugabe ikiriho ngo tuyigaranzurire imitima yacu tuzi kwituzi ikuzi gute umwami nagufashe Imana niduhagaze hama kandi nibako benshi bari abangwego n'umukirisi buke abazungu rero kenshi ivyo niba uyu mwungere niwe yakunda kuvuga ati abwira umwungere wacu ati wowe uroroshe guhenda ati kubera iki none wewe utazi kubesha hatereka hari abandi benshi babesha nurerute kubimbwira ati abazungu rero ntibamenye neza umuntu ariko arababesha atariko nagiye numva umuzungu ambwira ngo naka yarababesha ivyo yababwira rero ntibabesha bituma byoroshe kubahenda ariko biragahera uwohenda abantu ariko iriya tumenye ko tuyigaragarira tuyitunganire na nyabugiri kiradutyorora kugira ngo Yesu azohava twishira tutari kwamarabaga Imana nigufasha Imana guhagaze ko nibuka umaze kugira ubu ukumva wama wibuzwa kuri ico kintu emera utunganye hari nawe urabona ati none ibintu bitunganya nte ko bigoye umuntu umwe afungirwa muri Rumonge yitwa Rumonge hanyuma rero hari ibyo yari yarakosheje acirwa imyaka 6 y'agasho ariko aronka kenyerezo ataratoroka asingira muri Tanzania ati ndashitse umugabo aratombora aje yumva ahantu hari igikorano aja kumva ijambo ry'Imana nawe yari mupagani biramufata acarihana yihanye araramiriza kandi ngo asenge ngo mugabo nawe usenga hari ikintu utahejeje hari igihano wari waraciriwe utaheraheje ukora mbega biroroshye iratendereza none Imana kwiherezo yega yaciye yipakiza aragaruka atumbera umuntu bari baziranye nibaza ko yari mu basuma hama hari habonetse umusuma yabuze kwihana kandi yahindutse n'umukozi w'Imana acagenda atumbereye we ngo ashike imuhiriwe uwo niwe yasubira kutubwira ati naricuze nti ajya wokwiba utigeze yiba aramenya iminyuro yowocamo kugira ngo uhave umwiba rero ashitse aramuramukanya bari bazinanye ati mbere yuko nakuyagira ibyanje ngomba tubanze dusenga Imana aturangwa ashadakunze aterega sinahumirije nagumye ndaho tarangwa kagenda ubinyibanye arasenga abandi ati yamina atamwiganira ngene byagenze ati burya jewe nahavuye mumenyaye nakira Yesu umutima wanje namwakiriye ni muri Tanzania ariko ntarahwanye igihano naciye none nje nishore ndihico gihano nemere mfungwe mpetse iyo myaka naciye ati ngo tugende bararaba ababijejwe ati umuntu arafise ibyo ababwira ati jewe mu bisanzwe nari narahanywe njigwa igihano c'imyaka 6 mfunzwe mugabo ndatoroka narayikuriza iyo myaka nsibira muri Tanzania jise yo mbura n'ijambo ry'Imana biranyereka ko n'umunyabyaha maze kwihana ibindi byose ico casigaye bandanye ndacibuswa none rero jewe nje ngo subizaho nari na ihano nagiherahetze baje batigira nakwaye nta muntu yogira ngo nje mu mfunge ati hako kuba nibyo twirinyagira ikibi ndende ndaje biherezo rero baramubwira bati ntugende nagende uzojura tonga haragera igihe aguma agaruka avuga kwaho ko yagomba gutabarwa hako kumana iryo jwi yumva ati no ihano naciwe ndagiheraheze ariko agatima nakiri waho undi rega narekana n'umuvyeyi biherezo baravyiga ivyiwe ati nukuri uyu muntu arina burya atabapande kote bagabo barihana barakizwa n'ukuri umuntu agira ngo hepfo
Imana idufashe. Nimba nizo wakira reka gucisha hambavu, ariko umaramaje iramenya ngene iseruka baciye ubutanga nukuri genda amahoro wavunyavyaha none waravuyemo. Umwana adufashe, Imana niduhezagire, twezwe utungane ku gito n'ikindi kinini. Haramuragira ati tutoca bizana ibindi, ariko igiriho yamitubona, kandi bitubona bigomba kugira ngo dutabare, kandi bitwame kwijwi igitsure c'Imana. Imana nidufashe, umwami naduhezagire. Nibuka n'uwundi Bujumbura, wewe yaragowe cyane, arihana arakizwa, hamara bamwishengero, ubutumwa buramushikako neza, arakizwa neza. Ariko hageze aho basenga nk'uko bariko barabivuga, akajamo akaduza akajwi, urazi ivyanje Mana yanje, urazi ivyanje. Umupastori aramwegera ati wewe ko wamusenga urazi ivyanje n'ibiki? Ati ngo ndakubwira yo mbonye, jewe ngikorera leta narizi, ndaronka n'amahera nubakamo n'inzu, ndaronka ndiba yandi mahera, ndategura urubanza rwa mariage, nazana umukenyezi, none aho nkirijwe mbona ko n'umusuma, mbona ko iyi nzu yari ikwiye kuba iya leta, kuko amahera nayubakije yavuye ngaho, kandi mbona ko umugore n'abana ntabeshe bari kwitirirwa leta. Umupastori aragerageza kumuhanura, kumuremesha n'ibindi, agahereza umwanya basenge mu wundi munsi, urazi ivyanje Mana yanje, urazi ivyanje. Pastori ati ngo ndakujane nta kundi. Hariya i Bujumbura nabo nyene baramwumviriza ati jewe n'ukuri ndi n'ingorane, narakijijwe ubu, ariko hari ivyo nakoze nabi, nagira ngo mubimenye. Iyo ndiko ndaraba inzu mbona yari ikwiye kuba iya leta, n'ukuri cishije n'ukuri n'umugore n'abana, kuko vyose ndabizana muri ayo mahera. None rero murabe ico mwokora, jewe ndavyatuye ndabishikirije. Iyi nzu umugore n'abana, amahera nabirondeje n'aya leta. Uwo mutegetsi ngo ndavuga ati ubu rero kuva ubu, hari kera cyane, ubu rero kuva ubu ugufiye inzu ibaye iya leta, umugore n'abana ibaye ibya leta. Ariko barahindukira ati ariko rero ga leta n'umuvyeyi, umuntu uje uvyatura wowe nyene, ese tworonka abantu bama bakoroka kwireza ati bibaye ibyawe. Imana nidufashe. Iyo ucaniriye n'iki kiri ku rugira uti ntawe ukizi, kazimije ikizi. Ariho nzi kwiba nzikurarira imbere y'abantu, nzi kwiba ngo aratsinda nzikurarira, ariko imbere y'Imana n'ibiri imbere mu mitima irabimenya, ngo tuyitunganire. Niba tugomba kumusubiza tuzojana nawe, tuzi yuko vyari bidukwiriye ko itunganira. Hama rero tukaba twiteguye ku munsi w'izina tuzojanwa aho yaduteguriye. Imana nidufashe. Yemwe abakorinto mwejejwe, ubwito ni kinini tuba bejejwe, iriko iraturaba ironka y'ikikorera. Hama kandi hagati y'abariko barabona bigaragara n'ukuri bajya n'abantu b'Imana, uko twumvise abakozi b'Imana ingene bahagaze bitoroshe, ariko Imana iri mu ruhande, uwo turwanya ninde. Mugabo rimwe na rimwe dupfana impundu, abantu naho batabizi kwiga ibizi bitugumiza kwijisho no kugira twibutsa kugira ngo twiyuzuze nayo. Imana nidufashe, umwami aduhanga. Bavuga bati nzikwibana nzikurarira yamatsindwa, mugabo imbere y'Imana suko. Ari umuntu umunyeshuri umwe ikiremba, umwigisha aravuga ati wewe urakunda kwiba mu bibazo, ubu ngoma ntanga akabazo ndaguteranira kugenda ubintwaye. Nyamunyeshuri ngo dutigire ndabikwibana, ngo baratigira
arabahereza nyakabazo, abahaye akabazo aca muzana ku meza y'umwigisha nyine, aguma muhamba amazi ati ntabe ngena binyibana. Arakora wanije ati haramu ngo none watsinze, ubwo nkwereke aho byari byanditse ngibi, nzi kwiba atsinze nzi kurarira. Nyirabandi bace bagira agahembwe batumwigisha asamajwe no kuraba urya gusa, baciye kumbure bakora uko bidegereja Imana.